nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda hasojwe icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, umuhango wabereye ku rwibutso ruri ku musozi wa Rebero i Kigali. Turahamagara mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Abantu babiri bari mu bahunze imirwano ibera mu karere ka Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaweho ubwandu bwa COVID-19, ariko bari stable bameze neza, tukubavurira Nyakabande mu kampu mu transit camp n'ubazi. Nick Muneza wungirije umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Kisoro. Leta y'u Burundi iravuga ko igiye kugabanya umubare w'intara n'amakomine bigize igihugu kubera intara 5 canke 6 zamaze zikomera gose, kuko usanga zigira imigwa mikuru ikomeye, bigatuma ibisagara bito navyo biba byinshi kandi bikomeye cyane. Gabriel Banza Witonde uyobora ishyaka APDR, perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa gatatu arasoza urugendo rw'iminsi 3 yagiriraga muri Congo Brazzaville. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize wiriweho? Tagize mwiriwe Veniste. Tuyahere kuri inkuru yo muri Mali. Abanyaburaya 3 bakekwa mu bikorwa by'iterabwoba barahagaritswe hagati muri Mali. Igisirikare c'ico gihugu cari mu bikorwa byo kurwanya abajihadiste. Igisirikare ca Mali cavuze ejo ku munsi wa kabiri ko basirikare baco bo mu gice ca Diabali mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bafashe abantu 5 bakekwa iterabwoba, barimwo abanyaburaya 3 hari ku itariki ya 10 z'ukwa kane, ariko ibihugu bamukamwo ntivyatangajwe. Ahandi havugwa ibikorwa by'iterabwoba ni muri Nigeria. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko atambabazi azogirira abari nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 100 mu bitero byabaye hagati muri Nigeria. Abategetsi babiri bo muri ako karere hamwe n'abajeje umutekano bavuze ejo kuwa kabiri ko ku munsi w'Imana abitwaje inkoho bateye imihana 4 muri leta ya Plateau, bica abantu barenga 100 hamwe n'amazu menshi yasambuwe. Amareta yo mu buraruko bushira uburengero hamwe no hagati muri Nigeria ari mu bibazo by'umutekano uterwa n'abajihadiste, naho igisirikare gikora uko gishobora kose kugira kibakure mu mashamba binyegejemwo. Ibitero by'imihari y'abasuma byariyongereye. Muri Afrika kandi ni muri Afrika y'Epfo abantu 60 barishwe n'imivo y'amazi hamwe n'imisozi y'ubutaka yasenyutse inyuma y'imvura y'isegenya yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira uwa kabiri mu gisagara ca Durban hamwe no mu micungararo y'intara ya KwaZulu Natal. Abategetsi bavuze ko ibitigiri bishobora kwiyongera na nyaburya. Ayandi makuru mashasha y'byononekaye abandanya ashikirizwa. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Somalia ibigo bya ONU biriko birasaba abatanga imfashanyo mu makungu gukora badatevye, bagatanga uburyo bw'amafaranga yo gukinga ayandi mafa y'inzara muri ico gihugu. Imyaka 3 yikurikiranye y'uruzuba yatumye Somalia inanirwa kugaburira abanyagihugu bayo. Abantu bangana imiliyoni 3, hafi 40% by'abanyagihugu ntibagira ico bafungura kubw'ubukene bw'imvura ihitiye muri ico gihugu. Ibiterwa byarumye ndetse n'ibitungwa byarapfuye. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko 3 vya 4 by'umuliyoni w'abantu bataye ingo zabo baja kurondera ibifungurwa. Mu ndwi heze raporo yasohowe na ONU yavuze ko Somalia iri mu bihe bidasanzwe by'ubukene bw'imfashanyo. Etienne Peter Smith aserukira igisata ca ONU kijejwe uburimyi n'ibifungurwa muri Somalia FAO avuga ko abantu hafi 81,000 baza barahuye n'ingaruka y'iyo nzara mu bice bimwe by'igihugu. Avuga kandi ko bahanzwe n'inzara, gufungura nabi, abandi batakaje ibitungwa vyabo, abandi bahanzwe n'ingwara mu gihe abandi bafuye.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, abasirikare b'Uburusiya ejo kuwa kabiri barongereje ibitero bigamije kwigarurira igisagara ca Mariupol kiri ku kivuko. Abakurikiranira hafi iyi ntambara bakeka ko Uburusiya buriko buragerageza gufatanya intara ya Crimea hamwe n'ibisagara vya Donetsk hamwe na Lugansk muri Donbass. Amakuru yakwirakwijwe ku munsi wa mbere ava mu gisirikare ca Ukraine yavuze ko indege y'Uburusiya yo mu bwoko bwa drone yarashubumara muri ako karere aho abanyagihugu bagize ingaruka zo guhema hamwe n'izo mu bwonko. Umushikiranganje wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko atoshoka yemeza ibi vyagiriji, ariko kavuga ko afise amakuru y'imvaho ko Uburusiya bushobora gukoresha ubumara nk'ubwo muri ico gisagara. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika nawe John Kirby yavuze ko gukoresha ivyo bigwanisho bizosunikira Amerika hamwe n'amakungu kugira ico bakoze, ariko ntiyagitomoye. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR kivuga ko impunzi z'abanya-Ukraine barenga imiliyoni 4.6 bamaze guhunga igihugu, kandi ko 90% bagizwe n'abagore hamwe n'abana. Iyi ntambara yatumye kandi abantu barenga imiliyoni 10 bata ingo zabo bahungira hagati mu gihugu. Urakoze Aloyse Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio yacu akadomo.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda hasojwe icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Umuhango wabereye ku rwibutso ruri ku musozi wa Rebero i Kigali, ahashyinguye abanyapolitiki n'abandi baturage baguye mu mujyi wa Kigali. Abategetsi bakuru b'igihugu barahari, barangajwe imbere na Perezida wa Sena Augustin Iyamuremye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi yakurikiranye uwo muhango. Asumta Kaboyi, wiriweho? Niriwe neza Venuste. None uwo muhango wo gusoza icyumweru cyo kwibuka ugeze he? Ubu tuvugana rero umuhango urenda kugera ku musozo wawo. Hari ibikorwa byabanje birimo gusenga, hari gushyira indabo kumva zishyingwemo abanyapolitike ndetse n'abaturage benshi bashyinguwe kuri uyu musozi wa Rebero. Kuba kwibuka bitangirira ku Gisozi bigasoreza ku Rebero bisobanura iki? Ibisobanuro byabyo nkeka ku Gisozi hashyinguwe abatutsi bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nyine muri 1994. Noneho hano ku Rebero hari umwihariko w'uko usibye abaturage biciwe hano hafi mu mujyi wa Kigali, hari n'abanyapolitike bari banze ibikorwa byakorwaga muri 1994 bitandukanye nabyo, barimo abatutsi n'abari abahutu, bose baricwa kandi bishwa ku ikubitiro. Usanga rero bifite icyo gisobanuro cy'abanyapolitike banzi nabi, banze kwifatanya n'abari babaye abandi bica abantu, hanyuma rero bakagira ibisobanuro by'uko abo nabo bagomba kubaha icyubahiro cyabo uko bimitse neza barinda banayizira. Utagombye kubarondora bose, ni bande bibanze muri abo banyapolitiki uvuga bashyingwa aho ngaho? Kuri uru rwibutso rwa Rebero ruri ku musozi nyine wa Rebero nk'uko wari ubivuze, hashyinguye Ndasingwa Randwari wari muri PL yishwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 ndetse n'umuryango we wose. Hagaragara kandi Nzamurambaho Frederic wari muri PSD nawe yishwe kwikubitiro ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 nyine, ndetse na Rucogoza Faustin wari muri MDR nawe akaba yarishwe tariki ya 7. Aba banyapolitiki bashyinguye hano ku Gisozi na abanyapolitiki
bashyinguye hano ku Irebero umuntu yavuga ko banabanjirijwe n'uwahoze ari Premier Ministre nyine Agathe Uwiringiyimana, umugore umwe wagaragaye muri politiki y'icyo gihe, nawe wishwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4, gusa we ntagashyinguye hano ku Irebero, ashyinguye ku irimbi ry'intwari riri i Remera hano mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi, Minisiteri y'Ubumwe bw'Igihugu yifuje ko inzibutso zagabanywa zigahuriza hamwe kugira ngo zifatwe neza. Urwo rwibutso rwa Rebero rwo rwujuje ibisabwa kugira ngo rukomeze rubeho. Urwibutso rwa Rebero ni rumwe mu nzibutso zifashwe neza zujuje ibisabwa nk'uko wari ubivuze, rwo ntekereza ko ruzagumaho, ndetse n'izindi nzibutso nyinshi ziri ku rwego rw'igihugu, navuga nka Gisozi, hari urwibutso rwa Murambi, Nyamata mu Bugesera. Inzibutso zavugwaga zizagenda zihuzwa, naho usanga nko mu karere kamwe hari inzibutso nk'eshatu enye, bakavuga bati tugomba kuziteranyiriza hamwe kugira ngo nazo zifatwe neza, habeho kubika imibiri neza igihe kinini, aho kugira ngo zibe nyinshi zitatane kandi usange zisaba n'ubushobozi bwinshi bwo kuzifata neza, ko hakorwa urwibutso rumwe cyangwa ebyiri muri buri karere, ariko rukabasha kwitabwaho kurushaho. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane, ndagukomeje kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venus. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa gatatu arasoza urugendo rw'iminsi 3 yagiriraga muri Congo Brazzaville, n'urugendo rugamije gutsura umubano n'ubutwererane. Muri urwo rugendo ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano anyuranye mu nzego z'ubukungu, ishoramari, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu, aho yagaragaje ko Afurika izazamurwa n'ubufatanye bw'ibihugu bigize. Abanyarwanda barenga 10,000 bahungiye muri Congo Brazzaville, baravuga ko bari basabwe na leta ya Congo kujya kwakira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Aloyize Bayingana niwe ubahagarariye. Urwo rugendo rumenyeshejwe n'inzego z'umutekano, hanyuma badusaba niba twaza kumwakira. Icyo twababwiye ni uko tudashobora kwakira umuntu twahunze. Ese umuntu wahunze, umuntu wamwakira gute? Wamubyinira cyangwa se wamukomera amashyi? Ibyo rero twabihakanishije. Ubu rero bamaze kubyumva gutyo, basanze koko niba tutamwemera ngo tugomba kujya mu mirimo yacu dusanzwe dukora, hanyuma tuzigere aho ari kwakirirwa. Ariko se nubwo bwose mwababwiye bakabyakira gutyo, mwumva mwebwe nk'abanyarwanda kwakira perezida w'u Rwanda mwamufite n'ikibazo mukakimubwira nta shingiro bifite? Ijambere cyo biterwa n'icyamuzanye. Ndumva yaje gusura mugenzi we, bafite ntuzare intereta bibagenza, ariko ntabwo yaje avuga ngo akeneye guhura n'impunzi. Yaza avuga ko akeneye guhura n'impunzi, ubwo abategetsi, abayobozi b'igihugu bagomba kubitubwira, noneho tukagira icyo tubivugaho. Mwebwe nk'impunzi ziri aho ngaho muri Congo Brazzaville, hari igihe leta yigeze usa naho ibashushubikanya ibabwira yuko igihe kigeze kugira ngo murebe ahandi mwajya cyangwa se musubire mu Rwanda? Magingo aya ubu tuvugana ikibazo kigezeho kimeze gite? Magingo aya nyuma yaho stati y'impunzi irangiriye muri 2017 kugeza ubu, urabona imyaka ingahe iri hafi gushyira. Turi hano muri iki gihugu, nta cyangombwa tugira. Bituma rero hari abantu bashobora gutembera, abantu bashobora kugenda mu gushakisha imibereho, rimwe na rimwe bahura n'ibibazo, nubwo umuntu atabyita ko bikaze cyane, ariko ibyo bita dekayizore rimwe na rimwe bamwe bahura n'ibibazo. Ubwo rero libre circulation usanga itameze neza. Ikindi ntabwo ari ibyo gusa, hari n'ibindi bibazo muzihura nabyo, wenda n'uwagira nk'udufaranga natwe cyagira ati ngiye natubitse ahantu, ntabwo ashobora kubikora kubera yuko nta karita agira. Ntabwo umuntu ashobora kohereza udufaranga ngo uje kudufata kubera nta karita ugira kugira ngo iguhesha kudufata, ahubwo bisaba kujya gutuma undi. Donc hari na karita simu
na gadezimu ntushobora kuyigura kubera ko nta karite ugira. Ubu rero avete murumva ko turi mu gihirahiro, tumeze nk'aho turi abantu batagira nationalite bakunze kwitareza Patrick. Hari abandi bari aho ngaho mwabyaye, abo bana mubyara bameze bate? Bajya mu mashuri, bariga? Niba biga mu ruhe rurimi? Abana twara ababyaye dufite abana benshi, twagerageje kwegera leta kugira ngo turebe niba abo bana bahabwa za carte d'identité. Amakarita d'identité rero byaragoranye kuko bariko bavugwaga yuko nibaramuka bayabahaye ababyeyi babo batazataha, ariko nyuma nuko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaje kubyemera, yemera ko abana bacu bavukiye hano muri iki gihugu bagomba guhabwa amakarita d'identité nk'uko amategeko abibemerera. Ubu rero biri mu nzira, ariko kugeza n'ubu ntabwo bari bayabona, barayategereje, ariko abenshi bamaze kugeza mu madosiye agiye maze kugera kuri 958. Ubu bakaba bategereje ko bazahabwa carte d'identité cyangwa ibibaranga by'abana. Mwese hamwe impunzi z'abanyarwanda muri aho ngaho muri Congo Brazzaville mubarirwa muri bangahe? Muri Congo Brazzaville ubundi barabara ko turi 10,000 n'abantu 400, ariko harimo na les demandeurs d'asile. Ubwo rero muri abo ngabo nakubwira ko muri icyo gihe cya close de cessation la 2017 byarangiye, bari bavuze yuko buri bamwe bahitamo gutaha, abandi bagahitamo gukomeza kwaka ubuhungiro, abandi bagahitamo integration locale, ni ukuvuga bamaze bagahabwa agafata passport z'u Rwanda. Ubu rero byarangiye hamaze kuva 2013 kugeza 2017 hari hamaze gutaha abantu 111. Bagiye muri integration locale, ni ukuvuga bemeye gufata passport z'u Rwanda bakaba diaspora babaye 9. Abashoboye guhabwa statut z'impunzi bari 804, ababuze statut babaye 8,860. Aloise Bayingana, uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville kimwe n'abakubuhungiro, ndagushimiye cyane kubwa kakanyu haye Ijwi ry'Amerika. Namwe turabashimiye kuba mushobora kumenya uko duhumeka hano muri Congo. Ijwi ry'Amerika, uri Gitego. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abantu babiri bari mu bahunze imirwano ibera mu karere ka Rucuru bagaragaweho ubwandu bwa COVID-19. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Uganda mu karere gahana imbibi na Congo bahangayikishijwe nuko icyorezo cya COVID-19 gishobora kongera gukwirakwira muri ako gace. Inkuru irambuye Iginashusi bahije. Mu byumweru bitatu bishize umupaka wa Bunagana uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda wakiriye ibihumbi by'impunzi zihunga imirwano misha hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Benshi mu mpunzi bahisemo kuguma ku mupaka kugira ngo bakurikirane uko ibintu bimeze mu rugo kugira ngo basubireyo bituje. Ariko abashinzwe umutekano babasaba kuva ku mupaka bakaja mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande. Buri mpunzi igera Nyakabande igomba gukorerwa ibipimo bya COVID-19. Abandi benshi nabo barakingirwa icyo cyorezo n'izindi ndwara. Ariko abashinzwe ubuzima bavuga ko hari impunzi zasanzwe zaranduye icyorezo COVID-19. Uku niko uwungirije ushinzwe iby'ubuzima mu karere ka Gisoro Nick Muneza yabitangarije Ijwi ry'Amerika. Hari abagore babiri b'abakongo bagize ibimenyetso bisa nk'ibya corona, basuzumye tubasangamo covid. Ariko bari stable, bameze neza, turi kubavurira Nyakabande mu transit camp nimwe bari. Kuko tuzi ngo uburwayi bwa covid burandura cyane bugakwirakwira mu bantu vuba. Kuba bari muri iyo mbaga y'abantu impunzi yahunze, ntabwo mufite gukeka ko haba hari n'abandi baba banduye? Hari ibyo dukora byo twita ngo ni contact tracing, nyine abegeranye n'abo ngabo nibo twapimye, ariko ibipimo byabo byerekana ko bo batarafatwa. Cyo nakubwira cyo gikomeye, aba bantu iyo bari kuza
hari igihe baza banyura no mu mago y'abavandimwe babo, so ubwo bivuga ko tutaramenya niba wenda hari abandi baba baranduye iyo banyuze. Bo bababwiye ko hari aho baba baranyuze? Ntabwo babyemera, ibyo ni uko twe natwe turabikeka, ariko ntabwo bemera ko banyura mu mago y'abandi iyo bari kuzanya akabandi. So ubwo batugarurije umurimo mwinshi, kuko twebwe nka Gisoro twari tumaze amezi 2 tutabonye umuntu ufite corona. Nk'uko uyu mukozi w'iby'ubuzima abitangaza, itsinda ry'abakozi byo mu buzima ryashizeho ingamba zimwe na zimwe zo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo, harimo no gushakisha amakuru ku bantu bashobora kuba barabonanye n'izo mpunzi zanduye kugira ngo nabo bakorerwe ibipimo. Cyane rwose twashizeho gahunda zo gupima buri umwe wese ufite ikimenyetso, kandi turongera dushyiraho n'ingamba kugira ngo twigishe abantu bamenye ko n'ubundi twatewe. Twashizemo kwigisha kugira ngo abantu bikenkere iyo ndwara kandi bayipimishe turebe uko twabyifatamo. Twumvise ko muri no kugerageza kubakingira ndetse aho ngaho nibyo. Cyane bose uwemeye wese turamukingira kuko imiti turayifite. Barenze 1000 bamaze kubona urukingo rwa corona. Hanyuma babyakira bati mubabwiye ngo nibikingize? Oya, barabyakira rwose, ahubwo ni ko batubwira ngo iwabo biba bitabakorerwa, ariko barabyakira nta kibazo bafite nabyo. Hagati aho amakuru aturuka mu gace ka Rucuro karimo umutekano muke yerekana ko hashize 2 hatuje. Umuyobozi w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro, Shafik Sekandi, yatangarije Ijwi ry'Amerika ko kubera umutuzo ugereranije impunzi zimwe zatangiye gusubira mu rugo, ariko abenshi akaba bagitinye gutaha. For in the last 2 days, more fighting on the other side of Congo. Ati mu minsi 2 ishize nta mirwano yabaye mu baturanyi bacu, bityo ibintu bikomeza gutuza. Impunzi nke zatangiye gusubira muri Congo, ariko abenshi baracyari ku mupaka wa Bunagana batinya ko intambara ishobora kongera gutangira. Mu kigo cy'impunzi cy'Inyakabande mu mpera zo kuwa mbere hari hageze impunzi zigera mu 12,314, kandi turakomeza kubasaba ko bose bava ku mupaka bakaza kuri iki kigo aho impunzi zisanzwe zakirirwa, kubera yuko tudashaka ko bakomeza gutatana hose. Ntibiramenyekana niba hari ingamba z'amahoro zo gukemura amakimbirane zirimo gukorwa, nubwo mu gutangaza ko bahagaritse imirwano abarwanyi ba M23 bavuze ko babikora kugira ngo bahe amahirwe uburyo bwo gukemura ibibazo bafitanye na leta yabo mu mahoro. Uku kubura ibisobanuro ku ngamba zaba zirimo gukurikizwa mu gukemura iki kibazo bisa nk'ibituma impunzi ziguma mu gihirahiro. Amakuru y'icyorezo COVID-19 mu mpunzi, ukurikije abashinzwe iby'ubuzima, ushingiye ku kuntu icyorezo cyahungabanyije imibereho y'igihugu mu bihe bishize, bishobora gutuma ubutegetsi butekereza ku ngamba zikomeye zishobora kutagwa neza abahunga. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, leta y'u Burundi iravuga ko igiye kugabanya umubare w'intara n'amakomine bigize igihugu mu rwego rwo kwitegura amatora yo mu mwaka wa 2025 ndetse na 2027. Byatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu mu nama yagiranye n'abamburamatare bose b'intara kimwe n'abahagarariye amashyaka ya politiki yemewe mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru. Kubwo mushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu, intara nkeya zigizwe n'amakomine makeya niwo mushinge w'iterambere rirama ry'abanyagihugu. Gervais Ndirakobuca abona ko ari cyo gituma igitigiri c'intara 18 n'amakomine 119 kitorohereza iterambere ndetse n'ibikorwa by'amatora muri rusangi. Mu nama yagiranye n'abatwara intara n'imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu yabereye mu ntara ya Kayanza gushika mu mpera z'indwi iheze, uwo aserukira leta yasiguye ko uwo mugambi ubwirizwa kuba wagiye mu ngiro mbere y'umwaka w'2025. Ikibazo cya kode electorale igeza guhinduka nivyo mugabo ariho leta yaraba. Twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho loro decoupage administratif shasha igabanya amakomine ikagabanya n'intara. No kode rero dushobora kuyishikako iryo bwirizwa itaraja mu ngiro kugira duce tugira kode twisunze loro decoupage shasha. Turiko turabikora kandi turiko tubikora kuneza ya twese
tudahengamiye kuri uyu cyane kuri uriya. Yamara naho biruko bamwe mu banyamigambwe babibonamo amahinyu nk'umugambwe SNL ukomeye mu gitavuga rumwe na leta ubona ko ari ubusuma bw'amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka w'2025 nayo umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027 bwatanguye gutegurwa. Uwo mugambwe wavuze ko igikorwa cyo guhindura itegeko rigenga amatora cyo kwitonderwa abegwa na politike bose bakagira ico baterereye hako leta ivyihererana yonyene. Agatogwa satwara uwo mugambwe akanabuserukira mu nama nshinga amateka yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umugambwe wiwe utarasabwa intererano kuri ico gikorwa. Ico bikoze hari yindi migambwe nka APDR icima ko igabanuka y'intara rizotuma bashikira abanywanyi babo neza kubasaba amajwi. Gabriel Banza witonde atwara umugambwe APDR kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Mu mpinyanyiro za politike zamazabaye imbere yuko amatora aba, ariko twebwe umugambwe wa APDR tubona ko ata mahenya ari mu byo kuri amatora canke ari ahubwo bizodufasha ko twese tugera mu izo ntara 5 canke 6, kuko urusanga uba amatora ageze ugasanga umuntu ari mu ntara zike ntamenye ivera mu zindi ntara, ariko mu ntara zose imigambwe kumburizo biriyo kuburyo byokurikirana ibiriko birahabera. aho ubona akajya baduhaye ntabwo zo kwitoza mu ntara zose hama tugakurikirana ku mabiro de vote yose tukabona ko amatora ariko aragenda neza kuko izozanira akarusho twebwe kumbuye byahora bigora gushika mu ntara 18. Umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu yasiguye ko yindi ntumbero nyamukuru yo kugabanya intara n'amakomine ari kugira ubutunzi bw'amakomine bw'isununure kurusha ku Burundi no munsi avec 27834 km², intara 18, amakomine 119 n'ikibazo ugasanga rero beniza amakomine ikomine nishikira ni miliyoni 200 tugaca tugarusa amakomine mutiko muri decentralisation yo decentralisation ikunda hama tugaca tugaruka twapiya ikomine muruza 500 million ugatufata komine mishiha 500 million komine Rumonge 500 million komine Kayanza 500 million mucamumva kwa kibazo nibaza yuko Imana ikatujimbere tukabishikako bizoba igikorwa cy'iteka ku gihugu cyacu. Aha umugambwe APDR urahafitiye intererano kugira ngo iryo hangiro rishikweko kubera intara 5 canke 6 zamaze komera gose kuko usanga zigira imigwa mikuru ikomeye bigatuma ibisagara bito navyo biba byinshi kandi bikomeye cyane, ariko rero